Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana ndabaramukije. Umuryango w'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Umukuru waratunganije indwi yahariwe amasengesho yo gukengurukira Imana ku vyiza yakoreye igihugu cacu c'Uburundi muri uyo mwaka wa 2017 twaraye dusozereye no kuyiragiza iyo mushobora vyose kugirango ishishikare kuzigama Uburundi n'abarundi muri uyu mwaka mushasha dutanguye wa 2018. Tubibutse ko ayo masengesho yabereye mu ntara ya Kayanza kuva ku igenekerezo rya 2026 gushika ku rya 31 Kigarama umwaka wa 2017. Ayo masengesho rero akaba yari yitabwe n'isinzi ry'abantu, uri abene gihugu, uri indongozi zitandukanye, uri abarongoye inzego nkuru z'igihugu, uri abaririmbira Imana bo mu mashengero atandukanye, uri abavuga butumwa batandukanye baba abarundi canke abanyamahanga n'abandi. Mu kiganiro c'uno munsi mukaba rero mugiye gukurikira igice ca kabiri kigizwe n'inyigisho zahawe indongozi n'urwaruka. Ku ndongozi zikaba zabera mu nyubakwa z'ihoteli Musumba, nayo kurwaruka naho zikaba zabera kuri stade ya Gatwaro. Ndabahaye ikaze. Kwigenekerezo rya 27 Kigarama rero hakaba hari umunsi ugira kabiri w'ayo masengesho. Urwaruka rwo mu Kayanza rwararonkejwe inyigisho. Izo nyigisho rero zikaba zari zatewe iteka n'umutambukanyi wa Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu Nziza. Muri izo nyigisho zaremeshejwe n'umuvuga butumwa Johnson Sabimana, zikaba zashimikiye ku majambo ari mu Baheburayo igice ca 11, amajambo avuga ku bijanye n'inkomezi z'urwaruka. Umukozi w'Imana Johnson akaba yahamagariye urwaruka kubabahizi kuko ngo muri bo hari inkomezi kandi ngo arigo mwizero wa kazoza keza ku Burundi na Afrika. Yabahamagariye kandi gukoresha inkomezi mu guhindura amateka y'imiryango yabo, ay'igihugu cabibarutse hamwe n'ayo mugabane wa Afrika wose. Arusaba yamara kwirinda gukoresha izo nkomezi mu gusambura igihugu cabibarutse. Ico uri kurabiba nico uzokwimbura. Ega wundi uzosanga uri kuramigana n'abana bawe ngo ntibagira gahunda, ngo ntibari ku rutonde, kandi wowe uyu munsi atarutonde. Umwana ntuzamubwira ivyo uvuga mu kanwa, ahubwo umwana araraba kuko yaronse muri wewe mu buzima bwawe. Kora ku mutima wawe uvuga ati ndashaka guhindura amateka. Haleluya. Ni ijambo ry'Imana rishobora kuguhindura. Umukozi w'Imana Johnson akaba kandi yasavye urwaruka kubaka izina mu kwirinda abagenzi babi no kwirinda kwiyonona mu guhurumbira ibihenda amaso, kuko ngo urwaruka rufise Imana irukunda kandi ikora ngo izoronsa ivyo rukeneye vyose. Akaba rero yabasavye kugira intumbero y'ubuzima irashe, kuko ngo aribo bafise urufunguruzo rwa kazoza keza kabo, akimiryango yabo eka mbere n'ak'igihugu. Imbere yo gutanga inyigisho ku ndongozi, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Umukuru akaba yabanje kugurura icese inyubakwa y'amanama ku ihoteli Musumba yubatswe ngaho nyene mu gisagara ca Kayanza, ari naho haciye haza harabera izo nyigisho ku ndongozi. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu yarashimiye umugwizatunga yubatse iyo nyubakwa iteye igomwe, aranashimira n'umwene gihugu afise ingabire yo gukora ikaburimbo ryakoreshejwe kwibarabara rishika kuri iyo nyubakwa. Ivyo ngo bikaba ari umugisha ku gihugu cacu c'Uburundi. Inyigisho rero zo kuri uyo munsi zikaba zari zifatiye ku burongozi ibuva ku Mana. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Umukuru akaba yishimikije amajambo y'Imana ari mu gitabo ca Zakariya igice c'8 umurongo wa 1 gushika ku 8 no kuva ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 23 no mu gice c'9 c'ico gitabo nyene kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo w'8. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu yavuze ko indongozi itegerezwa kujana n'ibihe, ikamenya ko ububasha n'ubutegetsi bwose yaronse buva ku Mana.
akaba rero yahamagariye indongozi kwama bavuga ukuri, kwirinda ibinyoma, guca imanza zibereye, kuvavanura no kwiyumvira kugirira nabi bagenzi babo, yamara bagatsimbataza umutima w'urukundo n'amahoro. Akaba yavuze kandi ko Imana ikunda abarongozi bayubaha, na cyane cyane ko uburongozi bwose buva ku Mana. Imana irakunda abantu b'abarongozi, uko mwaje ngaha muri Indongozi, irakunda abarongozi bayikunda. Kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo ubutegetsi bwose buva hehe? Imana irakunda abantu, itera iteka. Ndababwire ngaho turi ngaha, ntimwibagire neza yuko ugiye gukora uburongozi urimwo mu bisate bitandukanye, mu ntwaro, mu butegetsi, mu budandaji, mu mashengero, mu gisoda, mu gipolisi, umenye neza yuko ahantu uri nta mahasa abaho, reka nta munganye. Uburongozi Imana irawupanga, nta mahasa abaho, nta mahasa abaho. Muga ntibagire neza yuko nabyo atamahasa arimwo, wewe mu Barundi barenga miliyoni 10 niwe uri muri cyo kibanza. Aravyifuza bakavyiyumvira, mugabo ntibikunde kuko Imana atari ko yabipanze. Cyo tumare tutuye gushimira Imana mu buryo budasanzwe, tukazirikana neza yuko aho turi ubwa mbere turabambere nituri nabanyuma. Ubwo bwe cacu umenye ahantu hagaze nk'indongozi, nta wundi muntu mubanga banganye ari. Oya, nta numwe. Ibi ni ibintu byo gushimira Imana rero, kuko mu miliyoni 10 zirenga z'abarundi umenye aho hantu wicaye si watanguye kandi ntubaye no wanyuma, kandi umenye neza yuko atamahasa hari. Ni iteka ridasanzwe Imana guhaye. Sebarundi kandi akaba yahanuye indongozi kumenya aho bavuye, aho bageze niyo bariko baraja. Kumenya ibihe ni ikintu kidasanzwe. Burya iminsi irasa ngira gute, n'amasaha arasa, n'imisegonda irasa, n'ukwezi kurasa, amezi arasa, n'imyaka. Kumenya ibihe ni ikintu kidasanzwe. Cyane cyane kuri mwebwe indongozi itajana n'ibihe ingora. Si bihe tugomba kuvuga bya bihe tuvuga ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu. Indongozi izirikana neza ko ubasha n'ubutegetsi bwose yaronse buva ku Mana, ategerezwa kubandanya arondera Imana yamuhaye ubwo butegetsi, ubwo burongozi, ngo amenye icyo agiye gukora icyo ari cyo n'igihe agezemo icyo ari cyo. Aha ni mwebwe ndiko ndabwira, mwebwe mu indongozi yose itegerezwa kubizi aho igeze, mbere kanamya niyo yavuye. Kutamenya aho yavuye n'ingorane, kuko ari umuntu agera mu kibanza akibaza ko yavutse ari umukuru w'igihugu, sibyo? Akibaza ko yavutse ari umushinga mateka, akibaza ko yavutse ari general, akibaza ko yavutse ari uramatari. Ntabwo bizatima mbere ngo amenye iyo yavuye ahageze niyagomba. Ibyo no munsi turabimenya, ibyejo bizima. Nk'indongozi rero si waburi bategeza kugenda nk'umutwe w'uruyuzi. Imana kugiriye neza ikakumenya nawe ukayimenya. Burya Imana yakumenye ikabwira umurongozi, ntakugize umurongozi ngo Imana amazi. Eka irifuza yuko nyere kuguha wakugabiye nuteza kurondera nawe kugira ngo ko wangabiye ndavyifate mu gute. Umurongozi atarondera Imana, adasiguza Imana, ni ngorane cyane. Ni ngorane muri gaha. Sijyane ko uvuga undi kugenda mu cyo turavuga si byo madini y'amashenge. Byo masenge byo kubitunganije. Byo madini byo kubitunganije. Nicyo cy'usanga muri mu isengero cyangwa idini wari urimo, ugasanga harimo abantu benshi cyane biri kubagiza. Bose Imana yakukuyemo ikuvana byashengero cyangwa byadini akakugira umukuru. Imana kuvanye hajya rero aho uri hose aguye umukuru. Iyo utegerezwa kuraba uko bukwiye kuvuga ibigenda yawe n'Imana imisi yose. Kurongozi ikibazo gikomeye cyane. Uburongozi si ibintu byoroshe. Imana igize umurongozi, mu burongozi hari impembo, mugabo n'ibibazo. Hamwe n'ibibazo utegeza kubihagararamo, kandi uri kubihagararamo udasiguje, utarondeye, ubigushizemo ariyo Mana uzagira ingorane. Niba hora n'ibibazo ukaza kurondeza inyishu kufumu uzobizigora.
kuko umufumu se yabaye kuko umufumu yari kufumu utavutse iyo fumu utavutse ukuvuka nako ni Imana yakoreye. Iri jambo by'ukuri ni ijambo yuzuye mu bubasha n'ubushobozi budasanzwe. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Umukuru akaba yamesheje kandi ko umuntu wese ategerezwa kumenya igihe cyo kwakira amasezerano y'Imana, kuko ngo igihe cyose atari ic'amasezerano. Ati Imana ifise ifuhe, muri ico gihe Imana irafata ingingo, ikanashobora no guhindura amateka n'izina ry'umuntu, igatanga umunezero, ukuramba n'ibindi. Imbere y'umutaga wo ku munsi ugira gatatu w'ayo masengesho, hakaba hari ku munsi wa kane igiherezo rya 28 Kigarama, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Umukuru mu nyigisho yahaye Urwaruka akaba yashimikiye ku kugira iyerekwa, ico bita vision mu rurimi rw'igifaransa. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akavuga ko hagati y'iyerekwa n'irangurwa ryaryo hari urugendo rurerure, kandi ko ngo kugira ngo umuntu arishikire araca mu ngorane nyinshi cyane. Yibukije Urwaruka ko imyaka yabo bagezemwo ari kiringo cyo kuronkerwamwo impano zitandukanye zishobora kubakiza bonyene ubwabo, zigashobora no gukiza imiryango yabo n'igihugu cabo. Yishimikije ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'itanguriro ahavugwa iyerekwa rya Yosefu, akaba yasavye Urwaruka kwigenza neza kugira ngo bashikire iyerekwa ryabo. Ati iyo ufise iyerekwa, Imana iraheza ikaguha n'ingabire kugira ngo uzozishikeko. Yasavye Urwaruka gushira imbere ijambo ry'Imana kugira ngo ribafashe gutahura iyerekwa Imana ibaha, bicishe bugufi bongere bihangane nka Yosefu mwene Yakobo we yihanganye, ukwihangana kugaheza kukamuviramwo kugirwa uwambaye muri Egiputa. Nifuza yuko ijambo ry'Imana murikunda mukarisoma mukarifata no ku mutwe gusumba ibindi byose. Niba ari ubuzima bwose, ari ubw'abantu, ari ubw'imiryango, ari ubw'igihugu, ari ubw'isi yose, n'ibyo mu ijuru byose biri. Nimwashaka ko abantu bazima bashobora kuronka n'iyerekwa, mubanze gukunda ijambo ry'Imana, kuko udafise iyerekwa umera nk'iki, umera nk'umutwe w'uruyuzi. Umutwe w'uruyuzi kugenda nk'umutwe w'uruyuzi, iyo umuyaga uhushe ni uraba nuko kugenda nk'umutwe w'uruyuzi. Muga ufise iyerekwa, ubufise intango iyuva, ubuzika iyuva, iyigeze aho ugeze niyo uri kuraja. Amaso yiwawe, wewe ufise amaso yiwawe, ufise iyerekwa abona ku myaka 30, 40, 50 ari imbere, abandi babona ku munsi. Yerekwa amaso yirekwa abona kure, abona ku myaka 20, 30, 40, abandi bakiri ku mwaka muri kumwe nabo, mukabagazi hamwe butari kumwe. Iyo byabaye kuri Yosefu yaronse inzozi zimwereka ibizoba kuri bakuru biwe n'abavyeyi biwe. Ubara ko bidashoboka, arababwira neza yuko bidashobokera abana b'abandi imbere y'Imana birashoboka. Ijambo ry'Imana rero umwaka dutangura umwaka mushasha, ndifuza yuko mwese murondera ijambo ry'Imana, muze murarisoma, murisome, aho bariko barasoma ijambo ry'Imana urikurikire, muzoba intango nshasha muzoronka iyerekwa. Kigira kabiri, Urwaruka Imana yarakunda cyane gusa. Ninashobora kugiye kuraba ibintu bijanye n'iyerekwa imisi yose biza muri iyo myaka iwanyu. Barabyo muri iyo myaka iwanyu, gura ku myaka mbere ugiye kuraba Urwaruka bakunda kuvuga abantu bagize ubushakashatsi mu bijanye n'inyigisho mu mashuri, baraba ibintu abantu babaho bita psychology. Mu bisanzwe bavuga yuko Urwaruka ari ugera ku myaka nka 10 cyangwa 12 kuduga ku myaka 30 cyangwa 35. Niko babyize baravye. Aho hantu rero gura ku myaka 10 Urwaruka nashaka kubwira ni imyaka iyo myaka hagati y'imyaka 10 usho myaka 30 n'ahantu Imana ikorera cyane, kandi Imana ivuga ko kubijanye n'umusore n'ubukuru kandi ibyo guhagarara neza cyane udahagazemo neza n'abazi ubushakashatsi n'ahantu ukira cyangwa n'ahantu wakorera ahantu mu maso. Iyi myaka ushobora gukira ukikiza, ugakiza ukuboko wawe, ugakiza umuryango wawe, ugakiza igihugu, ugakiza n'isi.
Niba rero ahantu urapfira wowe ubwawe ugapfisha umuryango wawe ugapfisha igihugu cyawe ugapfisha isi yose. Nicyo nifuza yuko rero wowe mu ijambo ry'Imana kubera ko Imana ibagendera ibagiye abantu kumenya uko bibaho. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yabandanije amenyesha ubwo rwaruka kwiyerekwa rica mu nzira nyinshi. Yaciye atanga uturero twa Nowa, Dawidi, Salomo, Nehemiya na Yosefu bo mu bitabo vyeranda, aho uwuhoraho Imana yabahishuriye amabanga atandukanye baraheza barashitsa iyerekwa ryabo. Yerekwa rero ngo ni urugendo ngo mukurushitsa ugaca mu bibazo vyinshi. Akaba rero yatanze akarorero ka Yosefu aho yagiriwe ishari nabo bavukana bategura kumwica baca bamuta mu gisumanyenzi, ariko mu nyuma abo mukuru abo bene wabo barahindukira baraza kumusaba baramunamira. Yabasavye kandi kugira ibanga mu bijanye n'iyerekwa ryabo, na cyane cyane ko utagira ibanga iyerekwa riheza rigahura n'ingorane zo kurishitsa. Akaba yarangije ashingira intahe ubwo rwaruka kuyerekwa yari afise kuva akiri muto, iyerekwa ryamushoboje kugenda atera intambwe mu buzima bwiwe gushika naho ageze muri kino gihe. Nayo mu nyigisho ku ndongozi zatanzwe kuri uwo munsi nyene, inyigisho zari zatewe iteka n'umutambukanyi wa Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza, Musenyeri Deogracias arongoye ishengero Libre Methodiste, akaba yisunze ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya igice ca 29 umurongo wa 11 havuga ko Imana ifise intumbero nziza ku bugingo bwacu, ngo kugira rero umuntu abeho neza agira intumbero nziza, ngo agira iyerekwa agatunganya imigambi akayishira mu minwe y'Imana hanyuma akayishira mu ngiro. Musenyeri Deogracias akaba nawe nyene yasavye indongozi kugira iyerekwa mu kwereka neza abo barongoye inzira bofata batajuragirika. Iyerekwa n'ubushobozi bwo kubona ibintu uko biri muri kano kanya maze ukavyihweza. Umaze kuvyihweza ukabona ko bikwiye guhinduka. Ubonye ko bikwiye guhinduka ugafata ingingo yo gukora ibyo ushobora byose kugira ngo ushike kuri iryo hinduka. Umwitwarariko w'abantu ugiye kugira ngo ukore buramatari umushikiranganje muri ubwo bushikiranganje n'umwitwarariko wuhe ufitiye abantu. Ivyo dukora byose tubikore ku neza y'abantu. Ku munsi ugira kane w'ayo masengesho hakaba hari kuwa gatanu igerekerezo rya 29 Kigarama, inyigisho zatanzwe ku ndongozi zikaba zari zishimikiye ku bijanye n'umurongozi mwiza afata ingingo abanje kubaza Imana. Yishimikije ijambo ry'Imana riri mu cete ca mbere Paulo yandikiye Abanyatesalonika igice ca 5 ku murongo wa 23. Musenyeri Deogracias mu nyigisho yatanze akaba yavuze ko umurongozi mwiza ategerezwa kugiriranira imigenderanire myiza n'Imana, akanagiriranira imigenderanire myiza n'abarongoye. Ati umurongozi ategerezwa kubera akarorero keza abarongoye, na cyane cyane ko afise uruhara runini rwo kubabera urumuri. Yasavye indongozi mu mabanga bajejwe kubanza kwitahura ubwabo no gukoresha ubumenyi bafise mu kurongora neza abo bajejwe mu nzira y'Imana. Umutambukanyi wa Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu afashe ijambo akaba nawe nyene yasavye indongozi kwirimbura mu kurangura neza amabanga bajejwe ku neza yabo barongoye. Yasavye abakozi b'Imana kugira ubumwe mw'ishengero no kwirinda ico cose coza kibacanishamo. Nk'abarongozi abarongoye benshi harabarongoye bake, aburongoye bose burya n'uburongozi twisubiremwo. Umuntu wese abanze yiyumvire, mbega impwemu yanje, umutima wanje, umubiri wanje, mbega nta mugayo Imana ndavye nta mugayo ibona? Dusubire twinjire hahandi turongora, dusubire twinjire muri babandi turongora, natwe ubwacu twinjiremo. Na wewe ni uzi ukuri kuko bimeze, ni wewe uzi ukuri kw'ibiri mu mutima wawe. Urabwira Imana ngo Mana ndabibonye
aha ntibimeze neza kubera niwasanga bikuvako cyane cyane twihereko imbere yuko tuja muri babandi twihereko. Niyo migenderanire mwumva ya hagati yacu n'abandi, burya kubitwega umuntu ategerezwa kugerageza kubimwerekeye gushika akavuga ngo nukuri ndumva yuko urya mwene data jewe shaka kubana nawe amahoro, naragerageje, nta kibi ndiko ndamugirira, nta kibi namugiriye, ariko byaranse ko tubana amahoro. Wowe kubikwerekeye ukaba wagerageje ukumva ko mu mutima atajwe kwagiriza ikibi kuri mwene data wundi mutabanya amahoro. Umutambukanyi wa Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yasavye kandi indongozi kugiriranira imigenderanire ikomeye n'Imana hamwe nabo bajejwe kurongora icotuma uburongozi bugenda neza gusumba. Yaciye basaba kwisuzuma kugira ngo ntihagire umurongozi abingorane kubo ahagarariye. Akaba rero yarangije asengera indongozi n'abarundi bose kubumwe, kwirinda amacakubiri ayo ariyo yose, yongera asengera n'imigambi itandukanye y'igihugu kugira ngo izoranguke neza. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turi imbere yawe, igitondo ciza waduhaye cyo kongera guhugurwa, cyo kongera kwibutswa, cyo kongera mwami ukaturya kara ku byo dukwiye gukora kugira ngo uburongozi wadushizemwo bugende neza, kandi bugenze neza ni ku neza yacu, tuba amahoro n'abadukikuje bakaba amahoro, n'imirimo watujeje tukayikora neza. Mana yacu, izi nyigisho twumvise je ubwanje nitahuye, ndazi ko na mwene data ari ngaha afise aho yitahuye, uwasanze nawe yamabikora neza n'imigenderanire ari myiza. Mana yo mwijuru, agira ingufu kumbure nta wuzi impamvu yabaye kugira ngo abyumve, agira ingufu bibandanye kuba byiza kurusha, cyangwa ashobora kuba yanabyumvise kuko wamubi yari hafi kugira ngo ahungabanye imigenderanire kumbure hamwe muri ibyo bice bine cyangwa hose. Rero ndakwinginze tugirire neza, twebwe nitwokwishoboza gutunganya imibiri yacu, gutunganya imitima yacu, gutungana no mu mwemu yacu. Imigenderanire yacu hamwe nawe turayikeneye kugira ngo tumaze kugirana imigenderanire myiza uturongore ibyo dukwiye gukora. Turongowe nawe dukora ibihuye n'ubugombe bwawe, kandi ibihuye n'ubugombe bwawe birakiza, birabohora, bitanga amahoro. Mana yacu nziza, dukoze ibihuye n'ubugombe bwawe, ibyo twajejwe gukora bizogenda neza. Mana yacu, imigenderanire hagati yacu bwacu nitwobishobora mu nkomezi zacu, dufashe rero. Nitwobishobora twenyene dufashe, dushoboze imigenderanire yacu hagati yabo turongoye, hagati yacu nabo turongoye. Turashaka udushoboze kugerageza, udushoboze kurondera kugiriranira amahoro n'abantu bose, udushoboze guhezagira abatuvuma, udushoboze kugaburira abansi bacu bashonje. Erega aho tuzoba turiko turarondera kugiriranira amahoro. Mana yacu nziza, udushoboze, uduhe izo nkomezi atari wowe uziduhaye nitwobishobora. Mana yacu, kugirana imigenderanire n'ibidukikije birakenewe kandi cyane. Udushoboze, ubumenyi dufise mumurikire ibishika byacu, bimurikire ibigumbagumba byacu kugira ngo dushobore gukora neza, dutunganye ibidukikije hanyuma tumererwe neza. Uko Mana wabishizeho kugira tumererwe neza, wabishizeho umuntu wamuremye inyuma ya byose kugira ngo bimumerere neza, bimufashe, bimutuma abaho neza, bimutuma agira ubuzima bwiza. Mana yacu udushoboze, turisengeye, dusengeye abarongozi bose bari ngaha n'abatari ngaha kugira ngo bashoboze, ubaje imbere. Uduhe inkomezi zo kugiranira imigenderanire myiza nawe, nibyo byibanze, nibyo bya nyamukuru, nibyo bikomeye, ibindi bigakurikira. Ubwo nitwagiriranira imigenderanire myiza, ibindi tuzobishobora kuko wewe ushoboye byose. Utuduhe inkomezi natwe zo gushobora ibindi bikorwa byose. Mwami Imana, udushoboze ibikorwa byacu tutegereza kubishira mu maboko y'Imana. Nibikunda ko tubishira mu maboko yawe, imigenderanire atari myiza nibishoboka. Nicyo gituma imigenderanire kuyo kwanza kuba myiza, hama tukakuremeka ibikorwa byacu kugira ngo imigabo yacu ikomere. Mana urakoze, turagushimiye, turiteze ku mwaka mushasha uzodushoboza, ukatuja imbere
mwami ibi byose twigishijwe tukama tuvyibuka kandi tukarondera kubishira mu ngiro nibyo byo tubera iby'ikimazi kuruta ibindi byose urakoze turagushimiye cyane tugukomera amashi menshi mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu amen reka ugukiza kwawe kuze utembe mu gihugu cyacu mana ugumbira umuntu wese amenye ko umukunda ugumbira umurundi wese amenye ko umukunda kandi umwitwararitse haleluya. Mu gitondo cyo ku munsi ugira gatanu w'ayo masengesho hakaba hari kuwa gatandatu igenekerezo rya 30 Kigarama Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu naho nyene yaratanze inyigisho ku ndongozi. Inyigisho ahanini zari zishimikiye ku kumenya neza no kubona neza Imana yariyo, yishimikije amajambo y'Imana ari muri Bibiliya. Akaba yavuze rero ko kubona neza no kumenya Imana neza yariyo ari ingabire idasanzwe, ngo bikaba kandi bifise igihe cyavyo na cyane ku ndongozi. Atutari kumwe n'Imana ngo ntashobora kugira iyerekwa, ari nasho gituma rero kumenya Imana bituma vyoroha gucika igikoresho cayo no kuba umwizigigwa. Ntushobora kuronka vision iyerekwa utari kumwe n'Imana, ntibishoboka. Imana bayirukanye nta vision ushobora kuronka mu buzima bwawe utagaza ubwiza bw'Imana. Ntushobora kuronka iyerekwa ivyo bimenye, nimushaka iyerekwa ba mu Mana imisi yose uyirondere izo kwiyereka. Mu kwiyereka naho mu nzira nyinshi cyane niyo yerekwa, kumenya no kubona neza Imana yariyo. Indongozi Yosefu yari yacumuye. Ntuzurindire rero abantu bazokwagiriza ibintu byo cyangwa eka twaruse ijambo ry'Imana jo bundi yuko ntubaye wa mbere banse na Yesu baramwanse n'Imana barayanga. Siwe wa mbere siwe wa mbere muga hari Imana igarukira abayo. Hari ibihe cyangwa igihe cyo kubona ubwiza bw'Imana buza kandi uvana n'igihe nyene cyabo buje bukugana, ntugenda handi bukugana. Mu buzima bw'abantu niko bimeze, nturabe ibyakugoye, ibyavuzwe, ibyanditswe, ingingo zafashwe eka ivy'Imana reka bikaba mugari igihe cyo kuza kubona ubona ubwiza bw'Imana buza bukugana, bugana igihugu cawe, bugana umuryango wawe, bukugana wo bwawe. Uvyitege ubwiza bw'Imana buje, ivyatwa by'intege nke birakomera, ibyacegaje birakomera. Abadende buki ubwiza bw'Imana buje buzura inkomezi. Murazi ndabakarorero ubwiza bw'Imana bwashitse ku Bisirayeli bamaze imyaka 130 mu buja, ariko agoroba kamwe bari baratesetse. Ubwiza bw'Imana bushitse baca bahindura statut amateka, bari barajinyitse imyaka 130. Uwo mugoroba bacatagura gutwenga bose. Ubwiza bw'Imana bushitse abantu baratwenga, baratamba bagatarika, baca bahindurwa n'amazina ati no ciswe abaja esclave. Gwera kano kanya uno munota nino saha no mugoroba mwiswe ingabo z'Imana. Iyo ubwiza bw'Imana bushitse amateka yawe arahinduka n'amazina baca hinduka. Ubwiza bw'Imana bushitse bwarashikiye na Yobu, bwaramushikiye, yaragwaye, ibintu byose birahera, amafaranga arahera, abana yavyaye beza barahera, ibitungwa byose birahera, baramutwenga n'umugore baramutwenga. Ariko ubwiza bw'Imana bushitse yica mugwiziriza kabiri ibyo yarafise. Dukomera Imana yacu. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu ati Imana ikumenye neza nawe usabwa kuyibona ukanayimenya neza, ukamenya nico igushakako. Akaba yavuze kandi ko uyu mugambi wo kuninahaza no gushimira Imana indongozi z'igihugu cyacu c'u Burundi zahisemwo utazosubira inyuma kuba hari n'abazoza. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yaciye ashikiriza ibintu 8 bikomeye ku ndongozi. Muri ivyo akaba harimo igihe cyo kubona ubwiza bw'Imana buza bukugana, kumenya neza Imana iyariyo, kwezwa n'Imana, kugendana no kumva ijwi ry'Imana n'ibindi.
umutambukanyi wa Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yabandanije kuremesha izo nyigisho ku ndongozi, akaba nawe nyene yashimikiye ku biranga indongozi z'igihugu nko gufata ingingo zibereye n'ibindi. Dufata ingingo dukwiye gufata mu gihe cyazo, kuko hari abantu usanga badafata ingingo, mbere usanga ari abantu iyo babonye iyo bikikamiye iburyo bakikamirayo, babona bikikamiye ibumoso ivyo bibona iyo habaye ibibazo, iyo habaye ingorane mu migwi, mu mashirahamwe, mu ishengero, hari abantu baguma gutya mbega njaha ori ingingo utegereza kuyifata wewe nyene. Ugasanga baratambikije, bamwe batubwira bamaze iminsi babatubwira, bamwe muba muri kumwe mutari kumwe, bamwe baja kumviriza ibyo hari abari abiburyo bakongera bakumviriza n'ibya hari, badafata ingingo ngo jewe ndemanze mpagazaha canke jewe ndemanze mpagaze muri uru ruhande. Kandi n'Imana yaravuze ngo abadakonje kandi ntibabire nzobadahwa. Aho gufata ingingo dufata ingingo, nitugume hagati na hagati, mbega ndabikore canke ndeke, mbega ninjire muri ibintu canke ndabire. Reka kuguma hagati na hagati, uhora hazokudahwa. Fata ingingo, fata ingingo. Nimba ari gukorera Imana fata ingingo bibemwo, nimba ari uguhana fata ingingo hane. N'abavyeyi dutegezwa gufata ingingo yo guhana, kuko na Bibiliya irabitwemerera. Uzomye mu Migani 13 umurongo wa 24 havuga ngo uwurinda umwana inkoni aba mwansi, ariko umukubita umukunda amuhana hakiri kare. Uyu mwaka twinjiyemo nukuri n'umwaka w'umuco wo kugendera mu muco, wo kugendera ahabona, no gufata ingingo rero abahanwa bahanwa. Si umwaka wo kubembereza, ntuzubembereze ngo n'umwana wawe, ntuzubembereze ngo muravukana, ntuzubembereze ngo turi mu mugambwe umwe. Hari ingingo ufata ubabaye mugabo uyiretse ugadusanga uri kukwegera n'abandi, uri ko wonona abandi. Dufata ingingo zihuye n'ubugombe bw'Imana. Ahejeje gutanga izo nyigisho ku ndongozi, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza akaba yaciye abandaniriza kuri stade ya Gatwaro gusozera inyigisho ku Rwaruka. Umuvugabutumwa Stefano Monongo ava mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba yari yigishije ubwo Rwaruka ibijanye no kubaha no kumvira abavyeyi. Akaba yabasavye kwirinda kugira ubwigenge burenze urugero, gukora ivyo bishakiye, hamwe rero no kugira ubwitwazo agateka kabo mu muryango. Nayo Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba ahanini yashimikiye ku bintu biranga umuntu afise yerekwa. Muri izo nyigisho rero akaba yishimikije amajambo y'Imana yanditse mu gitabo ca Nehemiya igice ca kabiri umurongo wa 17 gushika kwa 20, no mu gitabo c'itanguriro igice ca 50 umurongo wa 14 gushika kwa 21, no kuva ku murongo wa 24 gushika kwa 26. Yishimikije rero ayo majambo y'Imana, Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yarashikirije Urwaruka ibintu 16 biranga umuntu afise yerekwa. Ati umuntu afise yerekwa yubaha Imana akanayitinya, ararondera kandi agasiguza Imana imbere yo gukora ikintu cose, akarangwa n'ishaka, akarangwa no gushikama no gushira amanga, ukwizera no guca bugufi. Umuntu afise yerekwa kandi ngo yamaharanira kugira iherezo ryiza, agakunda igihugu ciwe ivy'umwihariko. Umuntu afise yerekwa n'umuntu akunda igihugu bwabara, igihugu Imana muhaye, nta kindi gihugu akunda gusoma igihugu Imana muhaye. Ngo umuntu afise yerekwa akunda igihugu ciwe gusoma ibindi bihugu byose byo kw'isi. Nivyo yakoze Yosefu, yabati no gupfa n'igufanye wanje nizo mwemere yuko naho nawe mukuru ngaha muri Egiputa nirizo guma ngaha, rize gutahukanwa mu gihugu c'ama Imana yaduhaye isezerano. Nasibi ati namwebwe mwese muzoshumva ngaho Imana izobakura ngaha, urondera Imana ukiko kije muyisaba izabakure ngaha mutahuke mu gihugu Imana yasezerano. Akunda igihugu ciwe gusoma n'ibintu byose. Umuntu afise yerekwa kandi ngabakarorero akavuga amajambo ashorezwa n'ubushobozi bw'Imana, agashimira Imana uko bukeye ko bwije ku vyiza yamukoreye, akagira igikundiro n'igitinyiro naho yoba ari mu vyago.
akaba yatanze akarorero ku vyashikiye Yosefu naho yari mwibohero n'ibindi. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Nkurunziza akaba yarangije izo nyigisho asengera urwaruka kugira ngo bagire yerekwa mu buzima bwabo. Mana yacu twaje kudodora, twaje gusaba, turakwereza urwaruka rwacu, urwaruka rwiza waduhaye, tubashize mu biganza byawe. Iyi minsi bamaze baza mu nyigisho zo kurondera mu nyonga hawe, reka uno mwaka wa 2017 uwo mwaka wa rimwe wabera uwa mbere koko mu buzima bwabo, baronke ingabire zivuye mu ijuru. Mana yacu tubashize mu biganza byawe, ubwami bwawe buruzuye, ububiko bwawe buruzuye, nta kindi twogusaba atari ingabire zivuye mu ijuru. Tangi yerekwa mu rwaro rwacu rw'abarundi. Mana yacu bagendane nawe, bakorane nawe, ubakoresha ibitangaza n'ibikomeye, babera akarorero n'urwaro ku isi. Turagusabye Mana yacu, ubasuke mu bumwe buvuye mu ijuru, ushe mu rukundo ruvuye mu ijuru, ubagiriye n'intware n'abahizi. Mana yacu kujya wagiriye neza umwami ntare rushatsi, kujya wakoreshe ntare rugamba, kujya wakoreshe mwezi gisabo, kujya wakoreshe gwa gasore. Reka Mana yacu yerekwa wakoreshe muri basokuru bacu, ujuruse mu rwaruka habe intango shasha. Gwero no munsi bagendere, ubahishurire amabanga yabo, ubiyereke baronke yerekwa aho bari hose, bakoresha ibitangaza nikomeye, baze bagaruke bashime ibitangaza nikomeye zo babakoreye. Urakoze kugiye kubikora Mana yacu, ubakoreshe mu bukize y'u cyacu cy'u Burundi, uzbagira intwara n'abahizi, ubakoresha ibitangaza nikomeye mu Burundi, muri Afrika no ku isi. Mana yacu uze guheje icubahiro. Urakoze ko mususenga kwacu, dugushima ibyakoretse byose, tukwiziye kubizoba icubahiro kibicaho mu isi no mu ijuru. Ni mwizina ry'umwami wacu Yesu Kristo twigusabye kandi byizeye. Amen. Mu gitondo cyo ku munsi ugira gatandatu w'ayo masengesho naho hakaba hari ku munsi wa Mungu igerekezo rya 34 Kigarama, ukaba wari nawo munsi wa nyuma wo gusozera ayo masengesho. Inyigisho ku ndongozi zikaba zaremeshejwe kandi na Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu. Izo nyigisho nazo zikaba zari zishimikiye ku majambo y'Imana yanditswe muri Bibiliya. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba naho nyene yabasabye gukoreshwa n'Imana nk'indongozi mu byo bakora byose, bakaba barongozi bubaha Imana. Akaba yavuze ko kuva muri uyu mwaka mushasha dutanguye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hagiye kuba itandukaniro hagati y'abubaha Imana n'abatayubaha. Ndongozi wafashe ingingo kuva no munsi, ndagusabye ndakwinginze wandongozi umaze iminsi ngaha, utangura kubaha Imana. Niba royubaha ucubaha incuro ndwi gusumba ko ari yubaha, kuko hari ingaruka nziza zidasanzwe. Hagiye kubitandukando separation net. Guhera umwaka uza mu byitege. Amen. Ntamagare barundi bose kubaha Imana. Kuko basha Imana uje mu rutonde rw'abana bayo. Guhera umwaka uza ndababwire, kandi bigiye gutangura muri mwebwe abarongozi. Igendesha kwibabwira neza mu bitahura. Guhera umwaka uza iminsi irasa n'ingana, imyaka irasa n'ingana. Hagiye kuba itandukaniro rikomeye cyane hagati y'abubaha Imana n'abatayubaha. Guhera umwaka uza mu Burundi mugiye gutanga kwibona Imana yo mu ijuru yo cyamo, nejo wobibona no mu ijoro wobibona. Hagiye kubitanguriro gutandukanya neza. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yasubiye gusaba indongozi kugira iyerekwa, kugira umwete, gushikama bagashira amanga, ukwicisha bugufi, ukurema bakaremesha n'abandi, hamwe rero no kugira umuhamagaro wo guhindura ibintu. Akaba yarangije asubira gushimira abagize ico baterereye bose muri ico kiringo c'inyigisho, abatanze inyigisho, abavuga butumwa, indongozi zitandukanye zitavye ku bwinshi ivyo bikorwa n'abandi. Akaba rero ari no ngaha duce turangiriza ko kino kiganiro. Twibutse ko cari kigizwe n'inyigisho zahawe indongozi n'urwaruka
muri yandwi y'amasengesho yari yatunganijwe n'umuryango wa Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu mu ntara ya Kayanza. Imana ibandanye ituzigamira igihugu cacu c'Uburundi n'abarundi naho ubutaha.